Gufungura neza nirwo rukingo rwa mbere rushobora kudukingira indwara zitandukanye kugira ngo ubeho umerewe neza ufise amagara meza. Fungura neza uzogira amagara meza. Kugira ngo tubeho dufise amagara meza dusabwa kubaho turya imboga, tukarya ivyamwa. Imana yaremye imboga, irema ivyatsi, irema n'ibindi byose bitandukanye kugira ngo bitubere ibyo kurya byacu, kugira ngo bigirire mwene muntu ikimazi. Inkere 8 uzogira amaso arangwa n'ubuzima bwiza. Muri urwo rugero tugiye kurabira hamwe akamaro inkere zifitiye imibiri yacu. Inkere zirimwo vitamine C, ubushize kuri tungurusumu twari twababwiye. Vitamine C ikomeza amagufa. Koresha inkere nazo zizogufasha kuri urwo rugero rw'amagufa, ubeho wiyumva ufise ingufu, amagufa yawe ameze neza. Reka tubaramutse bakunzi b'ibiganiro vyacu bivanye naho muherereye. Amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye kurabira hamwe ivyiza bikomoka mu vyaremwe. Ivyaremwe Imana yabidushiriyeho kugira ngo tubifungure, tugire amagara mazima, kugira ngo tubasheho kubaho tumerewe neza, tuguwe neza. Mu gitabo c'Itanguriro kigabane n'icambere guhera ku murongo wa 11 niho handitse amajambo meza avuga ngo Imana iravuga iti, isi nimera ivyatsi n'ibimera byose vyama utubuto n'ibiti vyamwa ivyamwa vyavyo uko amoko yavyo ari. Imana yaremye ivyatsi, irema ibiti vyama utubuto. Niho muzamubona amavoka, muzamubona indimu nazo zifise imbuto, muzamubona ibindi byose bitandukanye. Ibyo byose Imana yabiremye kugira ngo tubifungure, ikiremwa muntu kigire amagara meza. Ku murongo w'29 ho naho havuga hagira hati, Imana iravuga iti, ndabahaye ivyatsi byose vyama utubuto biri kw'isi yose n'igiti cyose cama ivyamwa biri mw'imbuto zavyo, bibabere ivyo kurya vyanyu. Imana idufashe. Imana yaremye imboga, irema ivyatsi, irema n'ibindi byose bitandukanye kugira ngo bitubere ibyo kurya byacu, kugira ngo bigirire mwene muntu ikimazi, kugira ngo tubeho dufise amagara meza. Dusabwa kubaho turya imboga, tukarya ivyamwa. Izo mboga zivuzwe muzozisoma Zaburi 104 guhera ku murongo wa 14 niho muzoyasoma ayo majambo. Handitse ngo, umereza inka ubwatsi, umeza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo ubakurire umutsima mwivu. Imana n'urukundo yamereje inka ubwatsi, imenya ati izi nka zizorya ubwatsi, uze idukurire umutsima mwivu. Naho umuntu ashobora kurima imyumbati agatera igiti, maze ico giti kikazoca kivako ikintu kiribwa. Uko n'urukundo rw'Imana. Inkere 8 uzogira amaso arangwa n'ubuzima bwiza. Muri urwo rugero tugiye kurabira hamwe akamaro inkere zifitiye imibiri yacu. Inkere zirimwo vitamine C, ubushize kuri tungurusumu twari twababwiye. Vitamine C ikomeza amagufa. Koresha inkere nazo zizogufasha kuri urwo rugero rw'amagufa. Rero tugiye kurabira hamwe akamaro k'inkere. Inkere nazo ni vyamwa Imana yadushiriyeho kugira ngo ikiremwa muntu kibashe kubaho gifise amagara meza. Inkere ni imbuto ziryoshe cyane kandi zoroshe kuribwa. Kuzirya kwazo ntibisaba ngo umuntu ngo azitonore canke ngo aziharure, ekayi ahubwo nizitora hanyuma ugatamira ugafungura. Inkere rero ni ngirakamaro ku mubiri wacu kuko zongera ubutaraga bw'umubiri, umuntu akiyumva yuko afise imbaraga, zituma uruhu rusa neza. Iyo umuntu akunze kurya inkere, uruhu rusa neza, umubiri wawe ukamera
akamererwa neza. Inkere zifasha umwana ari mu nda gukura neza. Kuba mama bibungenze rero inkere muzibona hafi zikoreshe kugira ngo ico kibondo cawe kiri mu nda kize gikure kimerewe neza. Inkere zituma amenyo agubwa neza. Kugira ngo rero amenyo yawe abeho ameze neza, koresha inkere. Inkere umuntu ashobora kuzirya nk'imbuto canke zigatunganywa mu buryo bwabigenewe, umuntu akazikoramwo umutobe. Uko zikoresha kose inkere zigumana umwimerere wazo kandi zigakomeza kugirira umubiri akamaro. Gufungura neza nigo rukingo rwa mbere rushobora kudukingira indwara zitandukanye kugira ngo ubeho umerewe neza ufise amagara meza. Fungura neza uzogira amagara meza. Muri urwo rugero tugiye kurabira hamwe akamaro inkere zifitiye imibiri yacu. Inkere zirimwo vitamine C. Ubushize kuri tungurusumu twababwiye vitamine C ikomeza amagufa. Koresha inkere nazo zizogufasha kuri urwo rugero rw'amagufa, ubeho wiyumva ufise ingufu, amagufa yawe ameze neza. Inkere zituma amaso ushobora kuraba neza. Rero iyo umuntu akoresha inkere, zikoreshe kugira ngo amaso yawe ashobore kuraba neza. Ntabwo ushobora kubona ibintu by'ibyijiji. Ku bantu bose ubona bakunda kuvuga ati ngo jewe ngo ntabwo mbona neza, ngo amaso yanje ngo sinzi ukuntu ngo ameze, ngo simbona neza. Koresha inkere bizohera. Urugero rero uko umuntu akwiye kuzifata. Inkere 8 uzogira amaso arangwa n'ubuzima bwiza. Hari abantu benshi bagenda kugura imiti ihenze kugira ngo urukoba rwabo rubeho rumeze neza, rusa neza. Nyamara inkere niwo muti ushobora kugira urukoba rwiza kurushaho uko ko waruvyiyumvira. Inkere zigabanya umuvuduko w'amaraso. Kuri tungurusumu twabwiye yuko na tungurusumu umuntu ayikoresheje ishobora kugabanya umuvuduko w'amaraso canke igashira umuvuduko w'amaraso ku rugero rukwiye. N'inkere nazo zikoreshe zizogabanya umuvuduko w'amaraso. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya inkere kenshi bifasha imitsi itwara amaraso gukora neza, bitera antioxidant iba mu nkere. Umuntu akunze kurya inkere ntabwo akunze kugira umuvuduko w'amaraso ukabije, ahubwo amaraso aja ku rugero rukwiye. Kandi byongeye inkere zikungahaye ku munyungugu wa potassium, ni nawo ushobora gushira kuri gahunda amaraso, bikarinda umuntu kuba yafatwa n'indwara y'umutima. Koresha inkere kugira ngo ugire amagara meza. Muri bya byaremwe Imana yaturemeye, bya bindi Imana yadushiriyeho, ivyamwa, imbuto, imboga, ariko turabira hamwe akamaro k'inkere. Rero ku bantu bagiye gukoresha izi nkere bivanye n'ubugwayi bwose twadondaguye, ubwerekejwe kw'iyo ndwara, Imana ize yihange muri twe, izobahe gukira izina rya Yesu.